Bakunzi ba B-Info Plus ni munkundire ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu c'uyu munsi, umunsi wa dimanche igenekerezo rya gatandatu ukwezi n'ukwindwi umwaka w'2025. Ni ikiganiro nibaze ko kiza kuba kigufi cane kubera yuko ngiye kukibashikiriza ndi umwe. Mwari mumenyereye dukora turi kumwe na journaliste, ariko uyu munsi ntabwo bikunze ko tuba kumwe muri studio zacu, kumvo novuga zitamuvuyeko kandi nanje zitamvuyeko. Muri kano kanya journaliste ntabwo ari hafi ngo dushobore kuba twabashikiriza amwamwe mu makuru y'ibiriko biravuga ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Congo, ndetse n'ingaruka z'iyi ntambara ikirabera muri Congo. Aha twovuga ivyibonekeza hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi canke mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho benshi bakunze kuvuga ko ari hakurya ya Kanyaru. Rero ntabwo binezereye kuba ndi umwe muri studio mugabo, kubera ko dufise umuhati wo kubagezaho bimwe n'ibindi bitandukanye kubiriko birabera mu karere kacu k'ibiyaga binini. Niyo mpamvu bibaye ngombwa yuko ninjira hano muri studio kugira ngo nshobore kubaganiriza kuri bimwe n'ibindi. Abantu bakomeje kutubaza bati none kubera iki B-Info mutaragira ico muvuze ku majambo aremereye cane canke se ubutumwa President Paul Kagame yashikirije kwigenekerezo rya 4 ukwezi nyene kwindwi, aho mbere hari event bise ngo umugoroba wo kwibohora kuri FPR Inkotanyi n'ibindi bitandukanye. Ubundi B-Info amajambo canke se ibiganiro tuba dukora kugira ngo dushikirize abakunzi b'igitangazamakuru cacu, n'amajambo canke se n'ibiganiro tuba tubona yuko bishobora kugirira akamaro bamwe n'abandi babimenye, canke bikaba vyobashira mu kibanza situation y'akarere k'ibiyaga binini tuba dusanzwe turimwo. Kuba rero tutashoboye kugira ico tuvuze ku bwajya amajambo, suko tutadufise ico twivugako, ahubwo novuga ko ari amakontre yagiye arahaba umwanya utadukundira biturutse ku bihe twari turimwo hamwe, bien sûr no kwacinjiramwo n'isabato, bice bituma tudashobora kuronka umwanya wiramvuye ngo dushobore kubashikiriza aya makuru yo gusesangura amwamwe mu majambo President Paul Kagame yashoboye gushikiriza hariya i Kigali kwigenekerezo rya 4. Mu majambo make, imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, nagomba gushimira by'umwihariko babandi bakomeza kutuba hafi cyane cyane mu vyiyumviro, bakomeza kudukarisha, bakomeza kutwungura ivyiyumviro, bakomeza ndavyite kudutera intege, kuko bino tuba tuko turakora ndakunze kubivuga cyane, ntabwo ari uko tubifise ku bumenyi buhambaye cyane gose gusumba abandi, ahubwo nuko twifuje kuba imboneza kugira ngo abandi baze baratuvomako, canke se badashoboye kuba boja imbere y'amakamera canke bafata ama microphone, baze baradutuma twebwe dushobora kugira ico dufashije kugira ngo societe yacu imenye ukuri kw'ibiriko biraba hano mu biyaga binini. Imbere kandi yuko nkuko nabivuze tuza kuganira ku majambo amwamwe President Paul Kagame yavuze, nagomba menyesha abadukurikirana yuko FDNB yasubiwe kwizera cyane gose. Reka mvuge si gusubira kwizerwa, ahubwo ibikorwa byabo nivyo bikomeza kwivugira. Usibye ko tuvuga amateka bariko barandika mu gihugu ca Congo, hariho amateka banditse novuga atazopfa nafuditse mu gihugu ca Somalia, za Centrafrique n'ahandi, aho mbere vyatumye ikiringo cizi FDNB congerezwa. FDNB basanzwe bari mu butumwa hajya muri Somalia, byari byaratangajwe yuko bazotaha muri kuno kwezi kwindwi, ariko novuga yuko babizeye kandi bitewe n'ibikorwa byabo, bitewe na discipline militaire bafise, bitewe na professionnalisme bafise, vyatumye
iyi FDNB ikiringo c'uko bokugwa hariya muri Somalia congerwako ntibikiri n'urunwa ntibikiri n'urusaku ntibikiri no mu majambo ikete geramaze gusohoka aho bivuga yuko kumbure mu mwaka uzariho bashobora no kongera banashaka uhinyanyura kontra FDNB bifise yo kubandanya iri hajya muri Somalia kuguma ifasha mu butumwa bw'amahoro. Hariho n'amakuru nagomba kubashikiriza yaho umuvugizi wa FDNB General de Brigade Gaspard Baratuza ari mu gihugu cy'u Rwanda aho yagaragaye ari mu bikorwa no vuga byiteka ntagiye kurandira ko cyane gose ndazi ko bamwe nabandi aya makuru umuyazi nibyo bangombwa kumbura ndaza kugaruka ndayabashikirize mu buryo bwiramvuye ariko muri kano kanya nashimye yuko tuza kuganira cyane kuri aya majambo President Paul Kagame yashikirije ku igenekerezo rya 4 aho bisa nkaho yariko aravuga amajambo yo kuraga amajambo yo kuyita mbere none avuga yuko amajambo yashikirije yakoresha imvugo zisa no kwishigikira mugabo kandi umva yuko arimwo n'ubwoba uravye uburyo yayashikirijemwo façon yakoresha barabona ko amajambo akoresha imvugo kwishigikira mugabo afise n'ubwoba butagira uko bungana. So abasesanguzi batandukanye baba abo mu gihugu cy'u Rwanda abo muri Kongo muri en general abasesanguzi bo mu karere kibiyaga binini eka ndetse n'abasesanguzi bo hakujya y'amaoseya ndavuga ya bitangazamakuru bimwe by'ibihugu vya Burayi Amerika baragize ikintu gikomeye bavuga kuri aya majambo. Niyo mpamvu nanje nje kugira ngo nshobore kuvuga ko amajambo make cyane mu ntango nababwiye ko ikiganiro cyacu kiza kuba kigufi cyane gose kubera ko iyo ndiko nkora ikiganiro ndumwe ntabwo nisanzura cyane ntabwo nisanzura sinzi impamvu ngira ngo bimwe abarundi bavuga yuko umwana akuru ko yarezwe sindashobora gutora strategie yo kudoza no kora mu biganiro ndumwe kumbure bikunde message ndayishikirize nkuko nakagomba kuyishikiriza ariko munyihanganire uburyo nza kubikoramo byose ndazi yuko ubutumwa nipfuje gutanga nza kubushikiriza nkuko nabiteguye. So mu majambo President Paul Kagame iravuzemwo amajambo akomeye cyane gose ndahamya yuko yatunguye abatari bake. Abantu benshi bari bazi yuko President Paul Kagame yoba yarapfuye kubera yuko hari igihe kitari gito atagaragara. Ibitangazamakuru rero byaba ibitangazamakuru byo mu Rwanda byaba byo ngahe wacu mu Burundi nibyo novuga ibitangazamakuru internationale byaravuze amajambo atari make aho wanashaka byinshi muri byo byerekana yuko President Paul Kagame yuko yoba yaramaze kuva mu mubiri. Ibindi navyo bikavuga yuko uyu President Paul Kagame yoba agwaye kandi aremvye aho mbere banavuga yuko yoba yaciye ajanwa akuvurizwa mu gihugu cy'Ubudagi. Ibindi navyo bikavuga yuko President Paul Kagame kuba atashoboye kuba ari karaboneka haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku bitangazamakuru bitandukanye ngo ntabwo ari ntama yuri inzu parce que kubera ko mu mikorere yiwe ibintu nk'ivyo ngo yabikoze kenshi mugabo iyo ariko akora ibintu nk'ivyo ngo aba afise plan ariko arategura gukora kesaswa mu Rwanda canke mu karere kibiyaga binini. Haro niho nje guhagarara cyane gose akubera yuko igaragara kandi rya President Paul Kagame yerekanye yuko President Paul Kagame ahantu yarari mu mikenyuro cyangwa se nkoresha imvugo yarari mu mpinyanyuro kuko ugiye kuraba amajambo yashikirije ku itariki 4 za kuno kwezi nyine turimo n'amajambo yerekana yuko atarota ashira umuheto hasi kesa so mu gihugu ca Kongo canke mu bindi bihugu yashoboye gutunga ko urutoki mugabo mu buryo novuga buri philosophique. Ibitangazamakuru n'abasesanguzi batandukanye bobo bace badoma urutoki neza na neza
ku gihugu c'u Burundi yuko iyi leta y'u Rwanda ariho yiteguye kuba yogabako ibitero. Aha ndaza kuhaza ko mu kanya kari imbere mugabo reka ntangure kuvuga kuri no jambo President Paul Kagame aho novuga yuko yifatiye mu gahanga ibihugu vya Burayi. Ni igihe yareka avuga yuko ngo ibihugu biriko biragiriza u Rwanda yuko arigo ruriko raja kwiba amabuye y'agaciro mu gihugu ca Kongo, ngo ahubwo bijya bihugu nyene ngo nivyo bija kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo. Aha hantu kabisa no mukubitira saruto President Paul Kagame yaravuze ukuri kabisa. Wo vyemera utovyemera, aha hantu President Paul Kagame yaravuze ukuri. Nukuvuga biriya bihugu vya Burayi wanashaka ndemeko n'agatoki na bimwe vya Amerika byashoboye kuvuga yuko u Rwanda ari go ruja kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo. Kagame yarabibeshuje. Mu biganiro byacu hano kuri BINFO bya byo twebwe dukora je na journaliste, bya bindi biganiro twacisha by'abasanguzi batandukanye, twarakunze kwerekana yuko Kagame ari umukomisiyoneri. Bosi byo ko ari abandi bakoresha imvugo ndenzarugero zo gucafuza umwubahwa kandi bitaba binabereye habamwita ngo numuboyi w'ibihugu vya Burayi n'ibiki. Ako twebwe twavuze yuko ari umukomisiyoneri w'ibihugu vya Burayi ndetse n'ibihugu bimwe bimwe bya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi bihugu twarekanye uburyo byakoze ibishoboka kugira ngo President Paul Kagame ashobore kuja ku butegetsi, mugabo kuri kondisiyo yuko uyu President Paul Kagame aza kubahereza access ku mabuye y'agaciro ari mu gihugu ca Kongo. Ibi twarabyerekanye kabisa mu buryo buramvuye. Aha rero niho ngomba nkomereze nerekana ingene mu kiganiro twakoze la fois passée hari abantu batashoboye gutahura mvuze yuko igisirikare RDF ntabwo ari igisirikare cy'u Rwanda, kira ni igisirikare cubatswe na leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bimwe bimwe vya Burayi. Irango noneho muribuka aho umushikiranganje w'Ubwongereza sinibuka ibyajejwe aho yavuze yuko Ubwongereza butazopfa buvuye inyuma y'igihugu cy'u Rwanda. So umuntu ashobora kubaza ati why igihugu nk'Ubwongereza cubaho kuvuga amajambo nkaya mu gihe ibindi bihugu bitandukanye byariko biratunga gatoki ku mafuta mwamwe u Rwanda ariko rakora mu gihugu ca Kongo wanashaka no mu karere kose. Abazungu ntabwo ari bijuju. Abazungu n'abantu bakora ikintu avec objectif. Hano bibutsa amajambo wanashaka Donald Trump yabwiye Zelensky aho bari kubaganira ku kibazo c'Uburusiya. Yamubwiye ngo leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo itanga imfashanyo, never. Abanyamerika nimba bagize ikintu baguha nuko baba bazi yuko hari indi nzira babicishamo kugira ngo bacirihe. Aho hari mu gihe Amerika yari kirasaba Zelensky yuko asinya amasezerano ko Amerika igomba kuexploita ubutare buri muri Ukraine. Zelensky nawe atangura kumwereka yuko bidakunda, amwumvisha yuko ubutare bwo muri Ukraine ari ubw'aba Ukrainiens. Amerika naye mubwira yuko kuba Amerika iriko iratanga ibigwanisho amafaranga kugira ngo iyi Ukraine ishobore kwihagararako afase ibitero bya Putin by'Uburusiya, ce n'est pas gratuit. Uburusi nako Ukraine tigeza kugira ikintu subiza iyi Amerika. So ni nkuko rero nivyo nje kubereka ingene abongereza kuba baravuze yuko badashobora guhemukira u Rwanda nuko bazi ico u Rwanda gwamariye abongereza, nuko banazi uburyo ababongereza bariko baririha kuri budget bariko barashira muri RDF. So RDF ni gisirikare gifashwe mu mugongo, ndavuga wanashaka 100%. Yes, cyangwa zinarenga n'ibihugu vya Burayi n'ibihugu vya Amerika. Kubera iki? So dukunze kumva
muri Congo bavuga ngo aha naka hari aba RDF, aha naka hari aba RDF. Ntabwo twiga twumva ngo abongereza bariko bariba ubutari mu Rubaya par exemple Masisi cyangwa ngo ibiki, no, havugwa RDF. Mugabo kandi turahamya 100% yuko bujya butari u Rwanda ruri kure exploiter hariya muri Congo, ntabwo buja mu Rwanda ngo buherere hariya. Nukuvuga u Rwanda ruca ruburungika muri biriya bihugu biba byabatumye, ariko kandi baciye kurinde u Rwanda gwifashishije RDF, kira gisirikare cyitwa yuko ari cy'u Rwanda, mugabo atari gisirikare cy'u Rwanda. So rero iki gisirikare nico bijya bihugu vya Amerika gikoresha kugira ngo baronke access kuri bujya butare buri muri Congo, baronke ingene abiba atacamira bujya butare muri Congo. Kagame rero aremera ico ceyi cyo kugira ngo igisirikare cyitwa iciwe akicibe muri Congo, kubera azi yuko abafise inguvu zo kuba bo mugwanya no kumubuza cyangwa se no kumufatira ibintu bitandukanye kuri bujya busuma ariko arakora mu gihugu ca Congo aribo bamutumye. Niyo mpamvu Kagame kwikubita mu gatuza avuga yuko atanumwe ashobora kumuhangara, arafise raison. Mugabo kandi nawe yibagira vuba. So reka ndaza kwashika tubandanye gatoya kuri no jambo navuze ko Kagame yagirije ibihugu vya Burayi wanashaka na Amerika yuko ari byo bisuma by'ubutare bwo muri Congo, sivyo? Kagame n'umukomisiyoneri. Umukomisiyoneri iyo umutumye ahantu, par exemple kuja kurondera inzu upanga canke imodoka ugura, we akora iyo diri wamuhaye hama hejeje ukamuhemba. Twalo propriétaire, iyo usanze ijya nzu itameze neza canke imodoka waguze itameze neza, ntuza kubwira umukomisiyoneri ngo urumva ngo wamende, no, iyo ni affaire yawe. Kagame rero yaraye abivuze mu buryo bweruye, aravuga ati jewe Kagame bijya bihugu binyagiriza ubusuma birambeshera byose niba nivyo vyiba. Nukuvuga mandi majambo ashitse kuvuga ati jewe kumbona ndiko ndaja kwiba ubutare muri Congo, c'est pas moi, si jewe nibajya abantuma yakivuze neza, yaponse ukuboko. Bijya bihugu biriko biravuga yuko u Rwanda turiko turaja kwiba ubutare muri Congo, nivyo nyene biriko birabwiba. Aha ntabwo none hateba, ariko kandi reka mvuge yuko ari na danger President Paul Kagame yo bayishizemwo, kuko kubahuka guhangara bijya bihugu bisa nkaho ubwa mbere nawe simbwe ko ari kwiheba. Ubwa mbere twashobora kuvuga yuko yoba yamaze kubona yuko byamuhimbye bijya bihugu, kwa musaka avuga ati reka basi jewe nshire ukuri ahabona kugira ngo kumbure nimba bagiye kunkura kwa maboko nkuko biriko biravugwa, nkuko biriko biragaragara, bazomenye ukuri aho okuri, bazomenye impamvu je Paul Kagame nariko ndagaragara mu mabuye y'agaciro ya Congo, ntamenye uko ajya mabuye ari je nituma, ahubwo nari mfise abandi bantu novuga abantu kuzana ajya mabuye y'agaciro. So aha ncambandanya mvuga ikindi kintu gihambaye cyane gose Kagame yashoboye kuvuga muri bujya butumwa yashoboye gushikiriza, aho yo novuga ko yakoresheje imvugo zicihebe. Ni imvugo twari tumenyereye zikoreshwa nabajya kamvuge ijya mihari y'ivyihebe tuzi iterabwoba aba terroriste aba ba Gaddafi, ba Saddam Hussein, ba Bashir, donc iyi mihari iterabwoba ba Hezbollah, aba Al-Shabaab n'abandi. Aho Kagame yavuze ngo ibihugu ngo byita rutura ngo bikomeje kuvuga ngo Kagame ngo biririmba ibihano ku Rwanda, u Rwanda rugira iki ibi na biriya. Aho yaciye avuga ati jewe Kagame
bifuza ko nja yakoze iteme mu rukiko mu Rwanda bita urukiko bwa mu kintu bita nk'ubutungane peut-être oui so bazonkura he urumva ko n'amajambo novuga ko ariko akoresha yo kwishigikira d'abord ça c'est un deux arafise nubwo banaho muri we ariko akavuga ati none bazonkura he ubundi se Kagame arakomeye cyane gose gusumba ba Muammar Gaddafi. Kagame bugera akomeye cyane kuba tuvuga ko basumba ba Mobutu even ariwe bakoresha kugira bamukureho. Kagame arakomeye cyane gusumba ba Bashir na ba Saddam Hussein. Nibaza yuko imvugo ariko arakoresha mu byukuri mugiye kuzanariza neza ndazi n'abasanzwe batandukanye bagice bazivuga ko ni imvugo nubazi koresha umuntu yamaze kwihebura ariko kandi ariko aritera akanyerigabo kankotereme kwitera ijeke akaritera akanyerigabo uko kuremesha kumbure abafanzi biwe abamukurikirana yuko ari inzu y'amabuye itamenwa kumbure afise wanashaka n'ubushobozi bwo kuba yokora ibikogwa n'ibidakogwa ariko kandi hano bibutsa yuko mu kirundi ari umugani uvuga ngo kananira abagabo ngo ntiyimye kandi n'agasozi kintanurwa kahiye abagabo babona so Kagame en personne pardon arazi neza yuko yagiye ku butegetsi abushizweho nabajya abantu atanguye gutunga katoku uyu munsi atangiye kuvuga yuko ataho bomukura atanguye kwagiriza ubusuma bw'amabuye y'agaciro muri Kongo bose no kubagiriza ubusuma yavuze ukuri yerekanye abasuma b'amabuye y'agaciro muri Kongo mugabo kuvuga yuko ataho bomukura ngo babe bamushira mu imbere y'ubutungane ahantu uvuga ko yahihendeye cyane gose kubera yuko budi waguhaye umukate n'ikofi yori guha ibi niko bimeze kandi waguhaye no kukwima yo kwima Kagame mu byukuri ntabwo ari umuntu ahambaye cyane gose ku buryo bijya bihugu bya Burayi canke bya Amerika byamurondeye byo mubura sindavyibaza niyo mpamvu rero zijya mvugo ariko arakoresha turiko dusa naberekana yuko ari imvugo z'umuntu yihebuye umuntu atacizera cifitiye mugabo ariko novuga yitera ijeke yitera akanyerigabo yerekana yuko ari umuntu ahambaye ahamugabo hari ikindi kintu novuga ari kintu novuga numugani nkunda kuvuga mu Kirundi burya ibikorwa wakoze muri kahise ntabwo ari byo bishobora kukugira umuntu ahambaye muri kubu mu gihe utariko urabihagararira mu gihe utari kurerekana yuko wewe wa muntu muri kahise ari nawe we wa muntu wo muri kubu niyo mpamvu mu Kirundi hari undi mugani uvuga ngo nari umugabo ngo ntihabwe intebe hari abantu mu byukuri bakoze ibintu by'amateka muri kahise mugabo muri kubu ugasanga abantu bimbwa ugasanga ne babantu wenda agumya muri kahise jewe muri kahise nakoze ibi jewe muri kahise nakoze ibi mugabo muri kubu ugasanga wanashaka ibikorwa ariko arakora biriko birafuta bimwe yashoboye gukora muri kahise ibiro nivyo President Paul Kagame novuga biriko biramugaragara ko kuko ugiye kuraba mu myaka irenga 30 ariko arayobora igihugu cy'u Rwanda yarabaye mutoni cyane gose ku bihugu vya Burayi yarabaye novuga umwana w'imfura muri Afrika ku bihugu vya Burayi na Amerika ariko biriko biragaragara yuko muri iyi minsi President Paul Kagame bino bihugu bisa nibiriko biramukaraba bisa nibiriko biramukurako amaboko ariko aha jewe ndahavuga ni siga ma reserve sindi muri babandi bavuga yuko byamaze kumukaraba ihibambewe Kagame ni bakame amakosa kumbure yoba yakoze cyangwa yoba ikarakora arafise kuba yo yafuta mukanyide bino bihugu bikamugarukanira ikizere wanashaka akabandanya korana navyo ibihetangabo ijana kwijana iki ndakunda kwivuga cyane gose ariko kandi nubundi n'abazungu ntibamenyegwa kuba bo mukaraba Kagame nabimye na kanisase kuko kuri bo baraba inyungu zabo nukuvuga ni jeu d'intérêt baraba ahantu baronka inyungu cyane
gusumba ahandi. Nayo bashatse kumukura Kagame nakanyisase inguvu bamuhaye akiri mu ishamba kubera iki batoziha abandi baroberi, kubera iki batorema uwundi mugwi w'ikiroberi uja kugwanya leta y'u Rwanda kandi bo bishobora. Ni nkuko noneho bafise amastrategy menshi bokoresha. Ibi si byo nje guhagarako cyane. Hariho n'indi jambo novuga yavuze risekeje ariko kandi kumbure byashimishije abanyarwanda benshi, aho yavuze ko u Rwanda ngo rufise ubushobozi bwo kuba bwogwana ku birometero 2,000. Birashoboka, on sait jamais. Ariko kandi umuntu aca yibaza none ko imyaka 4 iheze bari ku butaka bwa Kongo, kandi twibutse ko hariho sinibwa kandi bari umusirikare, yes ni umusirikare w'u Rwanda, General Mubaraka yavuze yuko ngo mu mezi 9 gusa barashobora kuba bafashe Kinshasa. Ako umunsi bamaze imyaka 4 officiellement bari ku butaka bwa Kongo, ni vyihe bice bihambaye bamaze gufata. Twovuga yuko mu by'ukuri ibi bice babifashe bakoresheje umuheto, ku buryo wanashaka nk'amezi 9 nkuko yabivuze bari kuba bamaze kuba bafashe Kinshasa. Ibi ni ibintu nkunze kuvuga, mes chers amis. Ikiroberi cyamara ikiroberi, umuhari w'abaroberi ugwanya leta wamara umuhari w'abaroberi nyene ugwanya leta. Ndakunze gutanga akarorero hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. CNDD-FDD iyoboye igihugu uyu munsi barafashe umuheto imyaka itari mike, ariko umuntu agiye kubaza ati nimutubwire zone nimwe CNDD-FDD yashoboye kukipa canke Paripeutu FNL bashoboye kugumya kabisa bakavuga ati zone ni iwacu, dusanga tayo. Kandi bari afise inguvu zabo zari mu bene gihugu. So none iyi RDF mu gihugu cy'u Rwanda yiyambitse kamvuge profile ya M23, nubuye bushobozi bafise mu by'ukuri bwo kuba boshika Kinshasa bakayigumya. C'était bel et bien ibi bihugu vya Burayi, leta zunze ubumwe za Amerika nizo zariko zirabaha inguvu, ariko kuva igihe amabanga tanguye kuja hasi ahagaragara berekana ingene RDF kino gisirikare c'abanyamerika, reka ndabivuga uko nyene n'ibihugu vya Burayi citwa kare cy'u Rwanda, agiye amabanga rutanguye kuyasangura twerekana ingene bariko bafatwa mu mugongo na bino bihugu mu guhenda Kongo, mu kubahereza amahera mwamwe y'ubutasi n'inguvu za gisirikare zitandukanye. Warabonye yuko ku rubuga rw'intambara ibintu byahindutse, ibintu byahindutse ku rugero ruteye n'ubwoba ku rubuga rw'intambara, aho izi nyeshamba za RDF zatera intambuko umwanya ku mwanya, ukumva ngo bafashe Sake, Minova, Goma, Bukavu mu kwezi kumwe. Mugabo amabanga amaze kuja hagaragara byarahagaze, byariteye kare. Uvira byaranse ko bayihonyoramwo, byaranse pe. Na n'uyu munsi strategy akomeje gukogwa kugira ngo Uvira bayihonyere mu mugabo byanse. Ndafise ama video kumbe ndaza kuri gano cihariye acingene bariko baratagetinga Uvira, ndaza kwikora mu kanya kari imbere. Ndafise ama video yerekana ingene izinyeshamba za RDF zaraje zinjira muri Kongo, abandi bariko barava Goma, abandi Bukavu, baza kwinstara muri Katogota na Kamanyora kugira ngo bikunde Uvira bayifate mu minwe. Mugabo byaranse, bariko barotsa uburo. Ndeka nkoresha iyo terme tukunze gukoresha kuko iyo umuntu yokeje uburo ntaco yokora. Yes, bakomeje gushora abana b'u Rwanda kuri Songoye, bakomeje kwica abana bo mu karere. Barazi neza yuko ibyo bariko barakora nta handi mabibahereza, barabizi. Mugabo bakomeje gushorayo abana b'igihugu. So ibi rero ni ibintu novuga yuko ni intambara y'inyungu, ni intambara bariko baragwana bafise inyungu zabo bariko bararondera. Si ya ntambara tuvuga ngo ni intambara yo kugira ngo bashobore kuba barondera umutekano w'akarere ihibambewe. Noneho musanzwe mubizi yuko bijya bihugu vya Burayi na leta zunze ubumwe za Amerika batigera barota bifuza yuko hobaho ubumwe bwa Afrika. Barazi yuko nkamwe Afrika yogira ubumwe ntibosubira kuryogora muri Afrika yose. Niyo mpamvu baravye igihugu kiri très faible mu bindi muri Afrika
abarico baha inguvu. C'est bel et bien au Rwanda nigo babonye goroshe kuba bo convaincre bohenda bikemegwa. So ubu abasirikare benshi b'u Rwanda bahabwa amatraining muri Amerika, abandi mu Bwongereza, mu Budagi n'atandukanye, kugira ngo bikunde iyi RDF bayihe nguvu idafise zo kuba boshobora kudestabiliza Afrika yose. Nibaza yuko ibi birazwi cyane gose, nta nubwo nona biteba ko cyane gose. Muri make amajambo President Paul Kagame yashikirije kuri igenekerezo rya 4 kuno kwezi kwindwi yari amajambo mu by'ukuri bisa nkaho arayo kwiremesha, ariko kandi kubasesanguza bamwe n'abandi barabona yuko ari amajambo asa nayo kuraga. So haronca nerekana neza yuko agacerere President Paul Kagame amazemwe imisi ni kintu gihambaye karategura agomba gukora. Kumbe ndashobora kuvuga yuko bari nk'intambara novuga ya nyuma yihanukiriye kabisa, ni intambara yihanukiriye agomba kugaba mu karere kugira ngo aronke igitigiri c'abatari bake bashobora kujana. Ibiyo tuba tuko turabivuga abamwe baradutuka ngo muri ntera hamwe kwitwa imbonera kure, byo baramaze kubona ko bitakiri igitutsi, baradutuka ko turi imbonera kure, bakatwita intera hamwe, bakatwita aba genocide n'ibindi bitandukanye. Ariko ndahamya yuko ukuri tuba tuko turabashikiriza fandofe bazokumenya kandi bazogutahura. Hariho benshi bamaze kubitahura batakidutuka mu makomantere, ahubwo badutera intege. Hariho n'abandi mu by'ukuri dukoze ikiganiro bafata umwanya bakacumviriza, nompa kugira bumve message twatanze, ahubwo kugira bumve uburyo bashobora kuremamwo inkuru zabo z'ibinyoma, canke kugira ngo bashobore kuronka ingene kandabite badutora nk'imitego barutega. Ni byiza turabikunda iyo muri kumadutuka sometimes mudutera intege, kuko igiti ceze nico batera amabuye, ibyo turabizi kandi vraiment turamaze kubitahura, kuko niko abantu bamwe musanzwe mumeze. Ariko mwumve yuko atantege ducika, kuko ntazo dufise. Iyo mwibaze ko muba muri ko muduca intege, muba muri ko muradukomeza. So reka ronshimire bamwe n'abandi mubanye natwe muri kino kiganiro. Ico dukomeza kubasaba ni cakindi nuko mwogisangiza n'abandi baba bari kwadukurikirana, hama aho tuba twavuze bitabereye mudukosore. Twebwe ntabwo turi bakamenye nabivuze, turi abantu bihenda. Iyo twihenze duhure muri commentaire mutubwire mutiki wavuze sico ne mudukosore, mudufashe cyane gose. Tunashimire kandi rero n'abandi bacha dusanga private bakatwandikira haba kuri WhatsApp cyane, bakaduhamagara bakaduha ibyiyumviro bimwe n'ibindi biba biri kubirabera mu karere k'ibiyaga binini n'ivyo tuba twokorerako. Reka dukomeze kandi kwihanganisha rero bene wacu bakongomani basanzwe bari hajya mu gihugu ca Kongo, bariko barahura n'amahano atandukanye. Tubabwira yuko Imana ntabwo yabaremeye kuba muri ubwo buzima, oya nukuri, kandi gifise intango kigira niherezo. Reka rero muri rusange ndabasezere mwese mwabanye nanje muri kino kiganiro. Kumbure umwanya wadukundira turaza kongera no mu bindi biganiro biri imbere. Ciao ciao.